Kw'igenekerezo rya 27 Kigarama no mwaka umukuru w'inama Nkenguzamateka Nyeniteka Emmanuel SINZOHAGERA yarahaye umubonano abagize umurwi wo kunywanisha Abarundi CVR bari barongowe n'umukuru wawo Ambasaderi Pierre Claver NDAYICARIYE. Ambasaderi Pierre Claver NDAYICARIYE yamenyesheje ko bari bazanye ivyegeranyo vyerekana ivyaranguwe n'uwo murwi mu myaka 4 irangiye. Ivyo vyegeranyo bikazoshikirizwa icese imbere y'inama Nshingamateka na Nkenguzamateka mu minsi iri imbere. Wakiriwe na Nyeniteka Umukuru w'Inama Nkenguzamateka, twari tumuzaniye ivyegeranyo, ibitabo vyerekana ibikorwa vyarangutse muri uno mwaka w'ibihumbi 2022 ugira urangire. Ivyo bitabo ni 52. Ivyo bitabo 52 birimwo ibikorwa vyakozwe n'umurwi CVR duhereye ku muza w'Abadagi 1885 tuyinjirira ku muzo w'Ababirigi n'abamisionari baje bazananye n'abazungu, niko tubivuga, niko twabibonye. Turavuga muri ivyo bitabo n'ingene intwaro y'icami yigenjeje mu gihugu cacu. Hanyuma turinjira no muri Republika ya mbere. Urazi ko umwami yabogojwe mu mwaka w'igihumbi 1966 hakaza Republika. Iyo tuzanye ibitabo rero nk'ibi vyegeranyo vyerekeye ibikorwa, tuba tubwiye inzego tuti turiteguye nihagera ko muduhamagara mu nama y'amakoraniro mu Kigobe, turiteguye. Murazi ko icegeranyo nyezina dukurikije amategeko tugishikiriza imbere y'Abashingamateka n'imbere y'Abakenguzamateka. Ibi bitabo rero tuzanye twaje gukora umugigwa dusabwa n'amategeko imbere y'uko tumenya isango ryo kubishikiriza imbere y'Abashingamateka n'Abakenguzamateka.